Bonjour. Mahoro. Namahoro mumeze neza. Yego ni sawa. Nakoze cyane gose kwakira ubutumire bwacu muri Iris News. Yego nanjye ndakingurutse cyane ko mamaye kano kanya. Yego biraryoshe. Yego. Yeah. Shaka mubanze mutwidondore d'abord kugira abantu bacu bashobore kumenya ati mbega uyu muntu twicaranye ninde. Yego. Yego. Yego jewe nitwa Banshayeko. Banshayeko kandi nana nabatijwe. Nitwa Arthur. Hama nsanzwe ntunganya ibikino mparamico théâtre nkongera kandi nkanakina nuko no bivuga kandi ndanandika ibikino biteguriwe iradiyo ibyo twita le théâtre radiophonique muri rusange novuga ko ari ibi nk'abandi mu Burundi yego le théâtre radiophonique yego ndaguha akarorero ubwa mbere na mbere natanguye nkorera kuri théâtre Agashi yakozwe na Population Media Center murimo mu bayanditse icyo gihe nari umukinyi okay icyo gihe nari umukinyi mfise icyo gihe nari umukinyi mfise role ya kamoteri yari umuntu mubi cyane mugabo muri rusange je sindi muri rusange sindi umuntu mubi jewe kamoteri nyene sije no hahera kamoteri yego nawe wakina witwa kamoteri nakina nitwa kamoteri rero urumva sije no hohera kamoteri yego hama abantu bacabona reference kwera twarayumviriza gose narabona no muri kaminuza ko amasaha agera saa 12 ukabona abantu bose batwaye agatelefone hanze kuyumviriza bararyoherwa hanyuma mu nyuma narakoze yitwa Sokwe yabaye produit par Search for Common Ground yo narayanditse nongera ndatunganya fatanije na Mutama Michelangelo Nzojibwami hamwe na Mufasoni Munyengabe Claudia yego abantu batatahuye gutunganya ni mise en scène c'est la mise en scène canke la réalisation pour le cinéma et le théâtre radiophonique batari bakitahuye neza yego ni sawa novuga muri rusange ko ari ivyo hari n'ibindi bintu ngenda ndakora rero ahanyene ntokurirwa ndagira ko mu mwanya muto ati no musi on aura honneur à Arthur Van l'artiste ibisigaye twanze tubireke gato yego watubwiye yuko urandika urakina hakantu mugabo hariho akandi kantu umenga wibagiye kutubwira kandi kanyanteresa akuri indirimbo yitwa indirimbo igesha cyane gose mwari bimufasha abantu kuri mariage yego urumva ikijyanye n'umuziki mu byumvirize neza si kuvuga ngo navyibagiye ariko nuko nshaka ko tubifatira umwanya nuko nshaka kabisa ko tubifatira umwanya munini mu bihumbi 2020 covid yatanguye ndi mu gihugu cy'Ubudagi hama ndi mu gihugu cy'Ubudagi nategereza gutaha mu kwezi kwa gatanu umugabo ico gihe imbibe zari zamaze kugagwa sinashobora kuvayo hanyuma passport yanje yategerezwa guhera mu kwezi k'umunani urumva ko bica byumvikana yuko hariho ibibazo bijanye no kwiyunguruza muri immigration hariho amezi baharura n'imiburi amezi 6 muri passport yawe kugira ngo uve mu gihugu kimwe ugere mu kindi beaucoup plus mu gihe bisaba visa kuko urumva nategerezwa guca mu kindi gihugu nta ndege zari zihari ziza direct kuva mu Budagi gushika mu Burundi rero bica birangora gutyo iyo passport yanje ntibasubira kuyemera bambwira ko ntegerezwa guca muri Tanzania bambwira ko ntegerezwa kurondera passport nshasha ndayisaba ndi mu Budagi hano ibujumbura muri PAF turavugana n'abantu ndavugana no muri ministère de l'Intérieur ndavugana no muri ambassade y'u Burundi mu Budagi ndavugana no muri Ethiopian Airlines yari imfitiye billet ndavugana na ambassade y'u Burundi muri Tanzania aho nategerezwa guca ambasade nyinshi n'Uburundi na ambasade y'u Burundi mu Bubirigi bwari bwampaye visa hano mugabo navuga ko muri rusangi abo bantu ntibanyunganiye cyane gose baranyifije kandi neza mugabo nta nakimwe byamfashije rero kandi urumva narahahombeye kuko byabaye ngombwa ko biye ipfa ngasubira kwirondera gushasha
mu Budagi mvayo bantegetse ko ntegerezwa kugura visa kugira nce muri Tanzania kandi ndabizi ko muri Tanzania ata visa turiha birangira mu Budagi bampaye passport y'Abadagi imvana mu Budagi kansohora gusa ishikanye hanze y'Ubudagi nubwo naho najabuki hariho kuko hariho imbibe zitari atari amazi donc ushobora gutambuka n'amaguru kaburagiye avuga ati ugahirahira ugahonyoza ikirenge inyuma ntugaruka rero baci bampa icyo gipapuro bambarira bati iki nicyo kikujyana mu Burundi kubera ko passport yanjye babona ko iri kwira expire kandi bambarira bati utegerezwa kuriha visa muri Tanzania muga visa ntanategerezwa kuriha niko bari ko arabinyemeza ariko ngeze muri Tanzania baci bakoresha passport yanjye bavuze bati wowe hari muhira muri yase ni muri yase yego muga mu Budagi ntibari babitahuye urumva rero naragize ibibazo byinshi cyane mu bijyanye na immigration mu Budagi na covid ndagwarirayo biba byinshi cyane biba byinshi gose hanyuma uwo mwanya namaze mu Budagi na byabaye ngombwa ko nandika indirimbo yitwa muri ryajoro byabaye ngombwa ko ndayandika yes kuko nari mfise ni nayo yabaye ya mbere kuko naraharuye ukuntu nzoza ngakora theatre ingene nzotahurira abantu nzotahuza abandi bantu abakinyi abandi bantu bose dukorana bagatahura ibyo mfise mu mutwe kugira ngo dushobore kubikora ndavuga ni ibintu bizoba birebire nca ndandika kuva mu 2000 nibaza ko nashoboye kuyikora nibaza ko naronse amajwi yayo haheze nk'umwaka hafi umwaka n'inusu ahubwo muri 2023 niho nashoboye kuyikodinga iki indirimbo ya mbere ibaye iyo ku munsi w'ubugeni biba ngombwa ko nkora de itari muri gahunda ye abatarumviriza de muri rya joro nyine yaryoshe muga de yoyo ndabarungitse kuyumviriza carrément muri rya joro iraryoshe ariko kandi iranababaje kuko naje impanda yumviriza ngasubira nkavuga nti this is horrible yeah voilà nicyo gituma ntariko ndavuga no mu muziki ya aussi notre novuga ko abantu bakunda kuvuga ngo une histoire d'amour ego ya une histoire d'amour hanyuma turavye de tukaca turaba iyi ndirimbo yindi ikurikira de yego ikurikira de yitwa nkwiye kureka ukagenda exactement ego ibibazo byinshi muri de twese twaraguye mu rukundo turarugwamwo turaplonja neza mugumeyo ukagenda irababaje kubera ndagukunda urumva ndagushaka kugume impande yacu yego deja kubera iki uzikurikiranije hama zifise sens iyahe kuri de twayumvise niyo ku bugeni yego kandi n'uwundi muntu nawe yumva ko umutima wera de umunsi akora ubugeni canke umunsi yasavye umugeni avuga ati no munsi norarana ibirato nawe iyo ndirimbo azayikoresha yego vraiment afata kanya yumviriza gihe yego je ma grande sœur ndibuka kuri ku ka video ka dote yiwe niyo bamushiriyemo nawe bambwiye indirimbo neza ati je ndayizi n'ushake yego rero c'est quoi le sens le lien ubwa mbere na mbere iya kabiri yo nkwiye kure kukagenda nyene ni mu kirundo ko nyene nkwiye kure kukagenda muri rusange numva ko hari igihe umuntu akwiye kuvuga ati ndumva hariho nshobora kugarukira urumva muri rusange abarundi muri rusange tuvuga ngo turiyumanganya mugabo uko abantu biyumanganya niko bagwara ingwara bayita gute umenga nyamba ni ngo ikizu ciwe nyamba ni ikizu canje nyamba donc la dépression ni mu kirundi sinzi ukuntu bayita mu kirundi muga la dépression rero hako umuntu arinda kurwara depression canke nushaka ashobora no kutagwara depression mugabo akagira ibindi bintu yonona kubera yuko harimo ibintu yanse kwihanganira iyo umuntu ariye cyane muraza turamanga ati akadaho ko kadaho no ku bantu canke yananyoye akanywa gose muraza ko bimutera ibibazo dukwiye kugera igihe tuvuga tuti nkwiye kure kugenda uri muri kunywa inzoga utegereza kuvuga uti nkwiye kunywa imwe mugabo si ni akabiri kuko bayinguriye ni gatatu kuko bayinguriye ntushobora kubika mu ndi urumva ntushobora gushingura ngo byose bigume mu nda bitegereza kukumerera nabi rero igihe ubona ko ari ngombwa ko ibintu vuga uti je vraiment je ne peux plus avancer byizanye urakwiye kuvuga uti malheureusement je ne peux plus
iraryoheye cyane kubera ko iri profond jewe par contre nk'iyiraba navuga ati yo Arthur none ari muri depression amoureuse arababaye ariko urumva irafite indi sens irengeye ibyo tubonesha amaso ibyo twumva bisanzwe yego donc bishobora kuba mu migenere n'abantu bafitanye bishobora kuba mu by'umuntu sanzwe ariko ararangura bishobora kuba mu by'umuntu afungura mu by'umuntu anywa mu by'umuntu yambara mu gihe uri kurihatira ku mpuzu itagukwira yitabura cyangwa voilà yego ndabyumva none Arthur Ban twumudekriva nk'umuntu ameze gute wewe Arthur umudekriva gute ndavuze ngenda kivuga mu kirundi décrire une personne ingene wo bivuga je ubwa mbere na mbere navuze nti ndatunganya ibikino mpanamico hanyuma kandi nkanakina ntanguye kuza ndakora umuziki buke buke kandi nibaza yuko niyo mwabinshoboza nzobibandanya hama ariko muri rusange novuga ko novuga comportement yayindi avuga ati akantu ka Arthur umuntu ashavura n'umuntu ari déterminé n'umuntu beaucoup plus ça ni byose n'umuntu ari déterminé kubera yuko hari ibintu mbona ko ndabigira ko vyantwaye imyaka myinshi canke iminsi myinshi ariko kandi ndi na impatient kuko birangura kwihanganira kubona ibintu bitariko biravansa urumva birangura kwihanganira kubona ibintu bitariko biravansa ariko kandi muri rusangi voilà ndi umuntu ari déterminé niko nabivuga hanyuma kandi ndakunda gutanga ivyiyumviro kandi ndakunda n'umuntu atanga ivyiyumviro iyo tuba tuganira n'umuntu nkabona ari umuntu yicara kumviriza ngo aguma agira uko gusa mba numva bimbabaza voilà alors numvise yuko mu bintu mukora cyane gose murashaka kuzana akaranga indirimbo zanyu indirimbo z'ikirundi indirimbo zitubwira ico turi kandi umuntu yumvise indirimbo yawe arumva ati ashanda umurundi mugabo en même temps turavye ama coutume burundaise tu déjà n'umuntu afise amadrede uyo ni cyambara ntama ariko ubu siko babibona ubu siko babibona nushaka hirya y'ejo nagiye mu Kanyosha murabona ko ukuntu ibitaro bimaze igihe bigorana abantu imiduga privé niya transport public zose bavuga bati mushiremo rero hari abakokayi baba bari kwibarabara bambonye ndiko ndarengana mvuye mu Kanyosha navuye mu Nyabugete nashyitse muri villa abantu bashika nka batandatu bamaze kumbwira ko banzi urumva nyene n'umujama rastan biki urumva abazi ko nkuba mbonye gutya yumva ko mfise n'imiburiburi nk'ifarde y'imyotsi Najumva kuko aba yiteze kunza abona itabi abona ko mugabo c'est pas ça c'est pas ça kuko muri rusangi ibyo mba ndiko ndaharanira gushika none munsi nuko umuntu tutamuraba nuko umuntu tutamuraba inyuma ngo tumenye wari we umuntu kugira umenye wari mutegereza kuganira utegereza kumuraba ivyo akora utegereza kumuraba ingene ivyo kumviriza ivyo avuga ingene yiyumvira ukamwumviriza rero ikijanye no nivyo n'amashusho duha abantu kuri coutume burundaise n'abantu bari cyane gose ku ma image n'abantu bari cyane gose kuri malheureusement nanje rero je ne me permets pas yuko mvuga ngo abantu ngo ntibambone je sinosonza ndi kwa mabukwe hanyuma ngo inzara inyice ngo mume nko ngatenga umusore ngo mukwe n'ukuri ngo aragirane no none yagusangira na mabukwe none ndabiye muhiriwe none namufashe iki ndavuga nti ndashonje kuko ndarya barazi ko abantu barazi ko ndya urumva rero urumva nico ikijanye nuko umuntu aba ameze no munsi uko abantu bamubona bategereza gutahura byinshi kuberenza uko umuntu tumubona birenze uko tumwumva rero urumva kare ariko muri rusangi abarundi bahora bafise ubusage kera uretse no munsi byahinda isura bari bafise ubusage kandi ntibyasigura ko abantu ari abanywa rumogi cyangwa kandi n'uno munsi abantu bafise ubusage ntibanyura umogi mugabo kandi abantu bose banyura umogi ntibafise ubusage
Et aussi, si je me rappelle, biri mu ma kugira ubusange biri mu ma coiffure royale byatunga abaganwa. Au fait c'est ça nico rero nico mbamona ko hari ibintu usanga tugenda turitiranya kubera yuko peut-être dufise na information peut-être ko dufise na information rero guconnectinga umuziki na culture burundaise n'ingene umuntu mubona no munsi n'igihe jemba niko ndavuga kenshi hari abantu bibaza ngo ndiyangaza mu by'imico ariko igihe nshaka kuvuga ikirundi ndagerageza nkavuga ikirundi igihe nshaka kuvuga igifaransa ndagerageza nkavuga igifaransa igihe mvuga urundi rurimi nkakirwa nyene rero izi ndirimbo nushaka ntegekanya gukora ubwa mbere zizoba zishika kuri 11 nina kwizuru kurikirane gwitwa urugendo niyo naho nintaruheza ntimuze mu nkondane byose biva mu mutwe kandi kabavako zose zanditse mu kirundi ubwa mbere na mbere urumva ndakeneye ko abantu bumviriza mu kirundi bavuga bati uyu n'umuziki wanditse mu kirundi hanyuma igira kabiri abarundi bafise intambo abarundi bafise imidiho ndashaka kandi ko iyo midiho yumvikanamwo iri kwivuzwa kuri gitara yumvikanamwo iri kwivuzwa kuri piano yumvikanamwo voilà umuntu akavuga ati I'm a proud Burundian ariko arumviriza umuziki w'ikirundi wanditse mu kirundi kandi uvugije mu kirundi basha mwitega ibintu bidasanzwe cyane bose abantu bakunda akaranga I swear ngo tugira akajambo rero ukabwira abantu akajambo kuri ico nyene ca comportement kuri ico kijanye n'ivyo bintu byose kuko ndiko ndumviriza menga mukora ibintu byinshi kwise so gutunganya ama spectacle ariyo mise en scène réalisation aussi que ce soit kwandika unaho hagiyemo kuririmba harimo gukina ni giki byahinduye muri wewe canke ni igiki cyagutumye uja kubikora ivyo byose umenga ni byinshi umenga novuga ko vyagiye birakura buke buke kandi novuga nti ubwa mbere na mbere nibaza ko abavyeyi bashobora gukurikirana iki kiyago bakwiye gusubira bakihweza ukuntu baganira n'abana babo icyo no kigarukako kubera ko narabonye ko hari abantu bakubita abana ngo bagiye gutamba umuziki bakubita abana ngo jewe nkiga kunyonga ikinga nize kunyonga ikinga ku isoko y'Imatana i Bururi rero hari ikintu twagira cyitwa robo ni kuvuga umuntu yazana ikinga hajya akabigisha kunyonga hajya uhenga amagusunika ubyuka utemba ugirante ukamuriha amahera 20 30 50 urumva ko ça faisait longtemps ça fait longtemps hari haki je ne sais pas ngo muri kangahe 50 sindabe yaramahera magege urumva yenagiwaho rero mama amenye ko wagiye kwiga ikinga warakubitwa kubwego nawe utobitora muga mu minsi maze kwigira imbere hageze kujya kuzana inzoga zizokora imanza muci iki akabona ufasha ikinga uzanye kwikazi yendwi yavuga ati uyu mwana washe niwe yavuga ati uyu mwana niwe umugabo atigeze atahura ko igihe wari uri kuragerageza kunyonga ikinga ibyo byose navyo birimo ce sont des compétences umwana bari ko ararondera abari ko araronka kandi zishobora kubafasha d'un moment à l'autre we wababona ngo uzoca umuntu ngo anyonga ikinga ngo umunanira mugabo kandi abantu banyonga ikinga se abantu banyuma ikintu cyane nyamukuru uwo muntu nimba ariko aranyonga ikinga akoresha gute amahera kurayo afise intumbero yiye navyumva novuga rero ko ni byiza ko baha uburenganzira ubwigenge abana mu byo bariko baragerageza maze kugenda muri internanize mu Rutovu itariki niba ndazibuka 14 z'ukwa gatanu mu 2005 narahira kugira ngo bampe promesse nk'umuskoti ni jewe natwara abo bandi bose twariko turakorana turategurana izo ndagano urazi bamwita Rubambo abaskuti bacu bavyumva hama jewe nshikiriwe kugira ndahire nibutse izina ryanje moi banchaye ko ari Simon Nera avec la grâce de Dieu je m'engage bikurikira ntavyo nibutse kandi naje ndabizi nagiye misengero ndabizi byose je m'engage ndasubiramo
umfashe ku bitugu aranyibutsa namwe ko ariko aravuga umugabo biranka kabisa biranka ko nabitora mumambira icuya patriate bavuga ati sava wabitoye uzobi ukura byumva c'était une honte c'était vraiment une vraie honte ngumambira icuya arambara ati nta kimwe uzogaruka kubisubire mu mwana ni sawa acha barama promesse cyanavuga nti rero kuva uwo munsi kugira ubwoba kubera ko mpagaze imbere y'abantu ntibinyubaka ahubwo biranyica mperaho ntangura gukora amasketch bukebuke rero ubu vyoba vyiza ko mvugana n'abantu benshi gusumba aho mvugana n'umwe nkuko isi rero abavyeyi novuga ntibasubire kubuza abana ubwo bwigenge canke uburenganzira bwabo ngo abonye ko ariko aragerageza ibintu azoba gutya ngo ko ariko aragerageza ibintu azoba gutya nibwo niyo novuga ko ni uwo mwana wewe ntugire ngo aza kugira ngo niyamera gutya ngo azocameruka ngo niyakora ibintu azocameruka erega wewe nk'umuvyeyi nta kindi kintu uri kurakora iruhande yiwe atari kumutumbereza muri ivyo nyine ariko aragira umukurikire umutumbereze kubera ko umwana tumujana muri piscine akaja kugerageza akiri muto yuzi ko niwe murekurirayo wenyine aza gusoma ntoki urabyumva muga murajana urabizi ko aza gutwagwa murajana ugafata munsi ukamurerembesha ku mazi ukazurarikura bukebuke nubwo aba yamaze gutangura kumenya koga urasubira ukajana nawe ukaraba si vya binda bigira kwa kundi nyene muga ntikibuza kugumiza igishi iruhande rero abavyeyi ntibababuze ibintu bariko baragerageza twavyumva ayo masoni nari mfise ku myaka 14 13 nta kintu na kinini yari ariko aramfasha muga nahigiye kaminuza mu 2017 no musi sindaronka diplome yanje nayo peut-être qu'on zoge nkayitora sindabizi mugabo je n'ai rien à foutre avec ça vraiment je n'ai rien à foutre avec le diplôme si beaucoup urumva kandi urumva kuva mu 2017 nuko ntanguriye muri 2017 n'igihe nari niga muri kaminuza il y a de petites factures que je gérais jewe nyene kubera yuko ntagifite za soni za kiriya gihe uriko uravyumva kuri wa mwuga cutaguka kera rero guhera muri 2017 basi tuvuge officiellement mvuye muri kaminuza gushika no munsi harimo ibintu bimwe naranguye ku gatwi kanje harimo ivyo nafashije abagenzi harimo ivyo nafashije umuryango wanje hariho récemment je me suis marié kandi umugore ntaragenda gushika no munsi kandi naje naho ndaja donc je suppose que ça marche uravyumva kandi ni nk'undi munyagihugu wese umwigisha biramugora kugera amafacture yiwe umuganga biramugora ivyo n'ibintu bisanzwe umugabo abavyeyi bakwiye kureka ku kuntu bumva ko ari kibazo umwana ni yakina football bararizo bariguye umwana niyo twabona guma kinisha gitaha bisigura ko mu minsi azo umunyamuziki bakabumva ngo umwana niyo umunyamuziki ngo azogenda gume mu nzoga azogenda nk'amatabi azokwambara uduhuzu dutoya ntazokubaka ntazogira ibintu ibi na biriya mugabo muborohereze kuko ijya nzira ariko aragerageza gucamo ni inzira ishobora kuba ari inzira nushaka yavukanye kandi bakanakurana uravyumva yavukanye kandi bakanakurana kuko iyo abatari uko bimeze tuba dufise abantu bakora ibikorwa mvabwenge mu Burundi les artistes baba ari bake cyane kubera ko atamashuri tugira mugabo kubera ko hari akantu kakuriyemo kuko wakuriye mu muryango w'abantu bavuga ibicuba kubera ko wakuriye mu muryango w'abantu bakunda kuvyina bagirante ugasanga ako kajene karimo gatoya ugatera ugenda uriyunganira buke abo bana rero ntibababanire nta kindi novuga ibindi navyo novuga mugume ndiko ndababwira ko I'm doing music ndiko ndakora umuziki ngitangura navuze ko ntavyo nari nashize ku rutonde muga ndiko ndakora umuziki kandi navuze nti inshallah mu kwezi kwa mbere peut-être itariki 10 ivyo byose ndiko ndabivuga muga amahera yose yo kubikora ntahari nizo tariki zasiba nimuze mumfate ibisanzwe tariki twayumvise dufasha gusenga ego tuguma tukwibutsa natwe nyene nivyo ego urakoze cyane gose turashimiye cyane gose rero Arthur Ban ko yemeye ku butumire bwacu no kuvyeje kutubwira ku ma conseil yose aje kuduha je numvise yahaye abavyeyi mbwa yahaye n'abajene kwera yuko n'abajene nabo nyene hariho ukuntu nabo nyene bakurana ubwo bwoba nk'ubwoba wowe wagize nk'abandi babugira bagacavuga ati ndahagaritse sisubira kumaramara kandi jewe pardon umwanya ndabona ko ushobora kuduhanga ariko it's okay muri 2017 nyene menga niba ndavyibuka
ari ishyirahamwe nakorera hano i Bujumbura nyine abankoresheje niba baramutse bavyumvirije abankoresheje bazoca bavyibuka narikozemwo amezi 2 barampaye uruhusha rwo kuja muri mwisabukuru y'imikino mparamico mu Rwanda ndagenda mugabo ngarutse uko baraba superviseur batatu babiri bari banyemereye ko ngenda mugabo ngarutse batangura kuvuga ngo wapi ngo ya Ingabire ngo genda bazi Ingabire ugeze kwa Ingabire agace kubira ngo genda baze ban ugeze kwa ban ngo wapi kabisa ngo genda bazi uriya mugenzi turazunguruka bice biba ngombwa ko ndabiheba ndababwira nti je peux pas continuer comme ça mbabarire kano kazi murabundi muntu mugaha jewe ndabihevye mugabo kubera ko hariho abantu bita abafila umva to fill in abantu buzuza ibihengeri byo basivye barakenera abantu hari hasi nk'abantu nk'abangahe ukajumva baragutelefone ngo none ngo uza nkasanga apinga ugakora amasaya naya abwiye nti shwi genda mukoresha abantu rero urumva hari n'igiyo ngingo ndayifata nagiwe narafashe kanya ndasubira ndavuga ni bana cyo nagwaye mu mutwe kweki naye vyakazi kandi nazi ko harimo abandi bantu n'uno munsi bariko barastruglinga abona ko nimba ariko abona ko bariko baramuhemba amafaranga mugabe amafaranga adashobora kumuhinja ayo mafaranga adashobora kumurihira inzu abona ko kabisa ari muri zuguru imwirenze urugero abantu bakwiye gutimba bakaraba ibindi bintu bapima akabavuga ati uno munsi jewe ndiko ndasaza nisazira jewe nyene simbona ukuntu no bivuga bino kuko uko umwaka uhera cyangwa uko umunsi uhera umuntu atera saza haragakoba kavako nahi utundi tugaruka uko wigina imbere hari tuguvu tuvako umaze gusaza abantu bariko baragukoresha baza kubwira bati hoshi turashaka abajene ntizokira umujene nawe kandi n'umutama ntacyo uzobugishobora guhera ku ntango rero ivyo umuntu wese ivyo babiriko birakundira naje uno munsi nubwo nkiko nabandanya mpambana umuntu wese biriko birakundira twategerezwa kuvuga tuti jewe ifoke nirondera espace jewe nyene nkibako ubundi muntu basi ntureke kumukorera aya organisation ari hano amabanki tuyakorere mugabo tugume twibuka yuko hariho imyaka batazoturenza mugo wikorera ntakukuruka murakoze cyane gose ndabashimiye cyane ati murindirane gishika indirimbo ziwe mugende mukurikirana yitwa Arthur Ban kuri YouTube niryo zina nyene ririko baje bagira subscribe na sabone subscribe na sabone mukibagira mudukorere sigura cyo kimi